asinye nk'umukinyi agiye kuba muri 3 kuri kibagusinyishije ni vyari bimenyerewe erega ivyo none bimenyerewe hehe Fanny numwe mu bantu canke mu bakinyi dusanzwe tuzi aha mu Burundi reka mvuge muri batatu ba mbere tuvuze filme ndundi agaragara rero gukorana igikorwa nawe nibaza ko urumva ko ni nyungu iragukura akagushikana handi hantu of course kandi naco ni kintu cyumvikana Fanny Ravine ahubwo ameze neza niyo mpamvu wari umutwaye Noraske shaho nibutse ijya sende niyo mpamvu wageze mu rugo rwiwe wanga wenda kuharara umugani wa ca Kirundi mbona bariko barakwambura intuza reka tuhareke ariko byarabaye yego nivyo byarabaye ariko reka ni video uri hanze kiretse nimba ushaka ndayishiremo abantu bayibona oya mbazi kibazo bariko barakwambura intuze mbazi kibazo ariko nushiremo video novuga ko babikoze ku bw'agapinzi ivyo bintu vy'amaplank TJ you cannot prank me shaje nukuri kw'Imana kuri jewe ewana jewe urumva yaramamagaye kuri telefone ingo ndatse nabwo ataye sure Fanny yego nkamufungura ibifungo urumva kabandanya sasa rero ambwira ati wewe ukundaba nyene apana kumva amasoni ibinibiri tunumva ngo baratubonyemo ariko ibyo byose urumva ko yari ibintu bari bapanze sasa je ngine ko ndabifunga ndavuga ati katabishasha mbona ari karanyereka nkamuvuga ati ngira ni kubera jya mugabo wiwe Noraske asa ndi muri ibi nibo mbona atuguyemo Noraske ndiko ndafu bro uri kwambura ibifungo umugore wiwanje mu nzu yiwanje bro umutima warasimbye kare kidago gabundi nico cakuzanye wana umutima urataruka kwere ndavuga ati ubwo nyine nzamona aranyigarana Fanny oya ngoya ngo jengo naciye mbona atangura kugira ibi nibi ngo ahubwo ngo yaratanguye kunyifata kumfatirana urumva ngo kubera warugiye hari indani come on man Fanny vyakweri yaranjemwe mwanya umwe vyaranjemwe iciyumvira kera kutamwe yaje acarasgenda kuko Noraske ninji yari hari acara araturamukanya shingira mu cumba nyuma ivyo biraba ariko nyene sinavyitaho rero sinabiha umwanya munini ko navuga ati uyu mumama umuntu nk'uyu ibi navyo yo navyo yo kubaho gakwera nubwo ati Fanny vugisha ukuri jivyo navyo nokora ukunyereka arambwira ngo oya ngo reka ngo naninde rufise ahubwo kandi wewe yakubwiye ngo ufungure man moname reka tureka ahubwo kubigaruka k'ivyo bintu arambwira ngo ambura okay ni wewe basi sivyo wewe kandi mwari muri Salomon ufatiwe ku kintu nk'ico moname uzurabe n'umukoroneri cyangwa umuntu nyine akomeye gute afati ayimubwira acaraza tugenda tujaye nataho nyene mwihende muve ngaho nyene nivyo vyarabaye nukuri kw'Imana no ubibonesha yawe maso gucya urabona gucya DICO Entertainment. Yeah. Yellow. Everybody, everyone, everywhere you all. Hope you're doing good, guys. Nakuturashima uhoraho ni waba yabidufashije mu tukongera kugaruka tumeze neza muri ya majwi tubakubita entertainment hasi hejuru. For sure they call me ndi kuri Leonce the son of God, Doctor of Love, aka DICO, aka the ambassador behind the camera. With my young brother yitwa Kida de Maya ni waba yagafashe muno munsi agohereza isanamu utobona ahandi hantu na hamwe. Turabashimira na ntaje tubakengurukira ku rukundo mutwereka buri munsi mugubana natwe mu biganiro byubaka nka bino. Today agama home swagger boy yitwa Mr. Kane himself, umuhungu n'umuhinde pe. Barambwiye ngo DICO ngo yivugira abakobwa, none uyu muhungu nawe n'umukobwa rero ntaberewe kweli. Umusore kabisa ubona yuko abayaje ameze neza. Kintu cha style waragihagurukiye wa muhungu muri black guhera hasi kugeza ku mushatsi na marineti
impeta zonyene nizo zitirabura ukabona yuko ari uko kana yemereye umusore afise iswaga muri entertainment mu gisata ca cinema kandi ndakwakiriye murakoze cyane iyo muri umukobwa mba ndakureheje uhereye habi mereye habi DICO canke ni heza uhereye habi yabona umukobwa mba ndakureheje okay oyagirako kandi imana ibindi ndashaka kuja muri wa mugwi we ndavye imana ibyiza yaremye nkabona abakobwa baraha hanze cyane ubwo uri mwiza umbabarire iryo kosa naryo ukora naryo nokora naje nokwemerera kabiri mugura muzufise nka mushiki wawe ndi ready kwitwa bofre wawe ewa kandi nimba ufise umukobwa muvukana ni mwiza avugisha ukuri kandi gutinya reka byose ni umwana nzoza habona inkwano ndazitange habona abavyeyi barorera arahari DICO hariho uramukeneye ikibazo kinyishire nawe nishura avec ni pas vrai ou faux ego vrai ou faux uramukeneye cyane mushiki wawe ariko ntoco n'abandi ngurumva nkarongo ba Angeli baro bakamariza nabonye ariko aravuka abakinyi benshi ba filime mu bakobwa nkeneye mushiki wawe w'amaraso okay karibu ndamuguhaye karibu umuryango kandi ubwo buryo mutanga nko kumenga zindavyize oya ni bien ako kandi mvugisha ukuri DICO nubwo ari simple yakubereye bofre byoryoha ahubwo urazikineho kirananga kandi we ntiwontangira ku muryango vya bintu ngo yerere bimwe batangira urazikineho kirananga wewe nari sanzwe nzi kuri uri famille uri muri famille bigenze gute ugaruke wiyumvira umuntu wo muri famille sister vraiment sister wawe kandi ntarabazize ndakubaze ntuzi yuko mu mico abavyara babana none nkubo nanje sister wawe ndamutse namufata nk'umuvyara tukibanira ntimwodohezagira mu mico aho hari ryari gateko nta n'imyaka ijana irahera ivyo bintu biba mbere n'uno munsi usibye ko atari cane ntabujya ngo nta muzira umuntu yitwariye mu vyara sha deko ndakubwire nukuri ko Imana ico kintu mu muryango wanyu ntibikoko oya ivyo muhungu hari n'imigani itagikora uyu munsi oya kandi uzira ikintu cabaye mwene je ndi umuryango mugabo ni wa muryango je nza kwitwa umuryango kubera imiryango yinjiranye ahubwo wa mugabo uraba ko ntabaye bofre wawe kuva kera ukabwira unyihakana ubu mu kiganiro DICO nakuntu iyo sije ya sister kwanza twoyivako kubera wowe ndi kumumenga washindiriye aho hari uzigirira amaze kubona kuri wewe uri mu bahungu bafuhira abashiki babo ico coco nakubonye abahungu usanga kubona nyina mushikiwe ebana n'inkona yiceka ebana abantu beshe man uri muri abo mfise babiri bonyene rero abo oye hongo ariko kwenda bacunga nanje cyane ariko igihe kizogera bagende bazogenda ariko bazogende hageze basi erega tuba turiko turabarinda ingorane zishobora kuba bako hataragera ariko nashatse kumenya nk'ububona jewe ndi mu bateza ingorane baramutse batombereye mu rugo rwayo canke no baje nk'inyisho aya bro hewe aho rogeze ngaho kandi bazira kwereke jewe mushikawe ko munyinyi ndaguhaye wiwanje ahura bangu aho ura mwana mu nico nashaka kumva nashaka nkwere ku buryo abantu bikunda ku rugero rw'uko kumva bo bariko baronona ivy'abandi nta kibazo ariko bivyi wabo ntivyononwa oya rega sikonona DICO sikonona je nko kuri sister nka wewe novuga reka ndakubikire urumva ndakubikire tukurere neza ntagera uzoca uzutore reka nanje mwana wa mama wanje ntumve ndamuguhaye afise 14 oya banzu nawe cyo kubikira reka tubikiranire kabisa nuko bimeze nukumva nakiriye no musore kandi ninde ariko arakwambika muri no misi ni Oscar fashion wambarira izere kwirenze man wapi ni jewe nyene niyambika ariko harenze kweri DICO byavugisha ukuri sishaka mbona we nubwo kwambara imikaratusi kubera hari umuntu abafite tawe bona ikintu yambaye cyose kiba camugoye ko bo bibaho nyene ariko kandi ndagushimiye inkumi uri kurazibamwe gute ino si uno munsi ngo abakobwa bashonje abagabo uri gutembera bikoroheye
gani cyane gose uriko urababamwo kuja bashiki bacu tubanamwe nyene tukamenyana bien na yanana kimwe niwe gusa umenye ukuntu witwara muri buri kimwe cyose nta kirenga koko oya nta kirenga kandi nta gihe kiragushikira ugakundwa cyane ukumva bikubanye ikibazo ngakundwa cyane akarorero nk'abantu b'abasore tubivuge ugasanga ufite nk'abakobwa nka 12 bari kuri stand by bose menga mwokundana ukumva bikubanye ikibazo uvuze ngo ukumva bose umenga mwokundana apana wewe ahubwo bo ukababona menga bashaka ivyo bintu sometimes birashika ariko ubwo wumva binezerewe canke bihinduka ikibazo kuri wewe oya bari nk'ikibazo nyene kameme urugikemura gute rero nyine ndikawusha nkigira zimze akabura n'umwe ufatamwe kubera ndabyishinze ivyo bintu cyo bari kibazo yoba ari inkuru y'umubabaro unabibandanije ugasanga bigucangiye mu ijoro ryo kuwa gatandatu yumvire rero wabikomeza cyane bikubanye ikibazo gose bakakubwira ati wa muhungu urupfu ruragutaje ariko rero ngaho rero kushika ku rupfu ruragutaje ucubanza ukakibaza ati c'est quoi l'amour come on man nari nahasimbye voilà c'est quoi l'amour ni fazi gira kabiri nyine ukumva umenga abantu nk'abo bose bishika gute ivyo bintu gute unabigera tangura kwibaza urukundo ni iki tubitondeshe neza rero ni nkaho uvuga ati mwijoro ryo kuwa gatandatu narose inkuru y'umubabaro ituma nibaza ngo c'est quoi l'amour ijoro ryabaye ribi hamwe numva message mbwira ngo urupfu ruragotaje ni muri ico gihe hahise haheraheza ikintu kivuga ngo muri jewe mfata decisive ivuga ngo alonkeya iyo nayo urayizi kuri YouTube yacu nyene abantu batazi ibyo tuvuze duhejeje kuvuga filme zitanu amatitle yazo yo muri Major TV ni naho no muhungu yakuriye ariko no munsi binavugwa yuko wamaze gutogwa nk'umushinga ntahe arongoye umugwi ni nawe twakiriye amazina nyakuri witwa Kwizera nivyo nimba ntibesha Elisa Kwizera mu muryango w'abakristo bica vyumvikana ariko no munsi mumuzi nka Mr. Khan filme zitanu turazimaze wakinyemo zose kabisa zigakora amateka niyo he yakuryoheye gusumba izindi zose muri zose mbo zose zarandyoheye yego ariko nyene haba hariho iyisumba yindi ndayitomboza yego komenga mwino minsi sindi mu kirere cyo kugwako inkuru y'umubabaro voilà go bro respect man urayitoye inkuru y'umubabaro baziconywa kantu kingurire ndakingwakira kare kuko ibisi byabo bose inkuru y'umubabaro go kweri inkuru y'umubabaro yara niyo definition kuri filme muri career yawe inkuru y'umubabaro yarandyoheye ari impamvu irenze kukuryohera yindi ituma ino filme ze nka definition kuri career mbo iyi nkuru iragomba kuza nka true story kuri jewe niyo mpamvu yakoze ko cyane ikiza kwanza ipresentwa directement nahise mvuga ati respect man mwanditsi wubahwe reka iyi nkuru tuyikore ndanayikunda cyane turayishutinga wewe wari wamaze kwikunda mutarana shooting kwikunda cyane ndavuga ati iyi nkuru iraryoshe pe kandi rero ko ndayikunze mu izina rya Yesu n'abantu bazoyikunda kweli wese yatura kwibyo burya ndakubwire burya ikintu umaze kuciyumvamo ukagikunda yego uzura amahirwe menshi n'abantu nyine bashobora kugikunda ariko nyine ikintu chance nawe ubwawe ugatangira kumva menga wapi abari inkuru y'umubabaro nyine abari inkuru y'umubabaro ariko nka twese nyine twarayikunze mwese mwarayikunze twese akidusomera sasa byagenze gute kugira umwanditsi yandika inkuru mutana bivuganye ucu usanga menga agira kene ku buzima bwawe nanje nyine byarantangaje kuko mbo ujya mwanditsi wacu Joachim Anthony kwanza manzi ndamuramutsa hari ndetse ndanamu kudeshop terere salute naongera ati respect man n'umwanditsi mwiza dufise kandi twubaha Joachim ngo n'umwanditsi mwiza kabisa iyo atavangiye ngo akubitire mu Buhinde ego akorera ko
DICO ngo abari karazandika neza kweli nyene sometimes ari gihe babikenewe mugana wakamenya ko gukubitira hako nakamenya nariko ndavuga ndire Joachim ego n'umuntu tuzinanye kuva kera twamaranye ibihe byinshi ariko mu bihe byose cyane mu nkuru zose twaganiriye inkuru yanje nk'iyo ndamubwira leo byantangaje ukuntu yazanye iyo nkuru numva nyine igwanye ko ni inkuru yanje ndavuga wow yasa nuwabonekewe ndibaza kwa kuntu usanga umuntu muri mu kirere kimwe ugasanga uri kurumviriza nk'indirimbo ukazumva huye na mugenzi wawe nawe nyene ni ari sinzi kwa kantu karakuba kuri kora playing indirimbo ukumva undi muntu ari karayivuze canke mugashaka kuvuga nk'umuntu ukumva mu muhurije nibaza ko ari ikirere kiba kiriko kiraganza aho hantu je nibaza ko ari nk'ivyo ni nk'ibintu nk'ivyo nyene yego biraho hantu DICO sasa ibikorwa murabikoze inkuru zihari uno munsi zivuga yuko ari wewe urongoye uno mugwi wa Major TV abenshi batangiye no gukunda nk'umugwi babonamwe abahinga benshi nubwo turaza kugera kuri iyo nubwo nizo ni uno munsi uhagarariye Major TV gushika ino saha ni jewe magarariye umugwi wa Major TV nko mu president nyene kugera abantu nk'aba Joachim wahereye ko uyu mutipe ari serious cyane ntuze ya Brighton Vika KV14 Angeli abantu urabagera bikakorera kandi ko menga ni uri umwana muri bo ni vyoroshe ariko nyene bavuga ngo ndi muto sindi gito kweli ni vyoroshe ariko bivanye n'ukuntu twubahana dukundana turabikora kandi bikumvikwa kandi nyene nk'ikintu nyene bakacuba bakanyubahira ukondi nibaraba uko ngana ariko baraba ivyo nkuru uko bingana izi nkuru zari mwibarabara warazumvise zivuga yuko ngo itogwa ryawe ryateje icuka mu mugwi hafi yo gusambuka byarakuguye ko nawe mu matwi itogwa ryawe ngo we president ubujya mugwi ngo vyateje induru mwibarabara hafi yuko mugiye gusambuka oya ivyo navyo nigeze numva ni ubwa mbere uvyumvise yego kweli ndabikubwiye roje naravyumvise bimeze gutuma ugura sambutse kweli karabaye nyene oya reka ndakubwire kwanza ikintu cambere nkiri president nkishicaye kuri iyi ntebe iyo nyene nico kintu bagikure mu mutwe nibazo naciyumvire mama wa muhungu uragabe Yerega kandi ushobora kufise leadership nziza ufise politique nziza yo kurongora ariko aburongoye bakakubera intambamyi of course bibaye ivyo navyo ariko nawe ucumenye ukuntu ubibamo opete urashobora gutwara abantu ariko abantu bakakubera ibinane ariko uragerageza ukiga nawe ayi bariko baragerageza kuba gutya ukagerageza kubinjira ukababaza ibina biriya après ugatora solution erega hari n'igihe babikenewe ko ubana munsi yabo cyane kugira ngo ushobore kubemerera ivyo bifuza nk'ubu bakwaduka bose bakanyura umugi ubu basanga muri yose nawe ukarututura boza cyarega biba ngombwa ko basanga mu isi yabo nyene hari igihe biba ngombwa kuba kubisanzwe twinjiye muri psychology barakubwira ngo iyo ushaka guhanura umuntu gerageza ubanze witware nkawe yego umusazi banzube nkawe uko utora amashashe nkawe banze umwiyegereze umaze kubona ko umuntu abagenzi bawe bose batanguye kunywa amatabi urumogi amarigara ibi nibi ariko wowe urifuza ko bagaruka abucu ugenda utwara ijambo ry'Imana ngo winjire mugende batera ibintu by'ibintu byo ngo murahiye ahubwo banze ubiyegereze ariko mu buryo bwo kubiyegereza ubanze ubitware mu bwenge si ngombwa gucukora biriya ko barakora ariko ni ngombwa ubiyegereze ubabe hafi nabo nyine ko muri abagenzi bacane kandi bashigikiye ndibuka un jour tureke kuvuga kwanza ngo un jour n'igihe kirekire ageze kuba mu Kanyosha hiharaje ibintu by'imigwi umugwi witwa White Ship uwo mugwi wari umugwi kweri warigeze kuvuma sana no kuri RPA babivuga bavuga ati ibyo nagiye mvuga menga byarigeze kungwa mu matwi kabisa White Ship New Vamps imigwi nka ababora ibo kumusaga urumva imigwi nyene nkiyo byarigeze kuba ivyo bihe ku buryo irete 2014 tugire twinjire muri 2015 muri manifestation ico gihe
ico gihe nari ndawurimwe uwo mugwa wa White Ship waragiye muri White Ship nari ndawurimwe ariko ntari muri ba bantu bagenda guhara bavita ngo no guhara urumva mwakora iki mwamena amazu y'abantu urumva White Ship arigizwe ni nani zibiri ari wo gutamba nindi shigikiye basi bari reka ndabita nk'aba bodyguard basi bari bashigikiye abo gutamba uburyo ahantu hose bari bita nanje narinda bazi nk'abantu uzekege bahiganwa bitwa abantu baba snipers yari migwi y'aba dancers nyene yari migwi y'aba dancers ku buryo nka White Ship igiye gutamba ahantu muhonga barashiramo igikenye nukuvuga iyo White Ship yari ifite undi muguru wumva uruhande witwa best friends bagenda babajanye ku buryo babaye abanyuma White Ship aho oyo umujiri ni wahava ni wahava byaba ngombwa ko ewane wababonye washira kuri baca bagutera ingumu bigakomera moname barigeze kuba bakora ibintu kuvuga ati bro yiri nka ya magenge yo muri Amerika ikugihe cyaba sente numvise ngo amakete ngo yaratera yandi ngo bakaja gukubitana baraperi baga namwe yarajya magenge yari nka kujya rero ariko jewe mbo uwo mugwi wari ugizwe n'abantu bakunwera mbo nk'ibiyayura mutwe byose arabifata pe imodifege biti nini bazite ndude ibi nini rero urumva je nari barimwo ariko bidasiguye ko nanje naca n'ivyo bintu twashobora kuba dutonze nko ku murongo kuva hariya kuko tuba turi benshi sana kuva hariya gushika nka hariya je nkaba nicaye hagati ariko ni bangi nisho nagenda kubaze ko hari ukuntu bayihera hariya bayihana hana we bakugezeko ikarengana ariko nyine bikaba ibitutsi bya danje umu Babiloni fata mani fata urukuri ni ibintu nk'ivyo ariko ni wewe nyene hajya ibintu byose ni mu mutwe ibintu byose ni mu mutwe ko warababaye mbwa ariko nibaza yuko wari guhereza ahantu uvuga yuko kumbure munyuma waranani urabavamo warabagumyemwe mpaka uwo mugura hera gusa nyene jewe muri ivyo byo gushwana byo guhara ivyo sinajamo nanavyumvise ko bibaye naca nk'injura nabanza nkigiraho mu ngapo ariko hageze guhicara dutera inkuru muri sport hari ibintu nyene twafata imisi babona nyene nawe muri kumwe to mardi jeudi twarakubita mu bintu vy'amaklose tukaja muri sport rero aho rero niho wasanga ibangi riko riratambazwa ari imyotsi gusa imyotsi gusa nyene gusa ivyo narakunda kubwira ati hari igihe ubibamwo kandi ukamenya ukuntu vyitwaramo n'igihe cyose nababayemo sinigeze ndarunwa yego topim n'umunsi uyu n'umunsi nigeze kweri urazi ku managing ibintu kabisa kuko numva wari guhava ba effective overtare kananje nywe gakeya nta n'imyaka igihumbi kenshi wanashima barahaguruka bakarushira gutya ukabona umujamara ifise mu kanwa gakwega umwotsi akacaza ariko nyene nawe ukavuga ati kane ko ukweze nk'uwo ukweze nyene nkibigira ivyo bintu nimba yemenguraje yene umwozi nkibigira ivyo bintu gutya ese bora gico kintu bavukimba ati ubu nava bivuga ko ndabigize oya nukubera wagendanye n'abawukwega ntuka warabona uburyo babigenza kandi abantu nk'abo ntibiherera usanga batangiye kwiyarira no muri imwe nako ndakubwira abana b'abandi ntibihereraho nibaza ko iriya myaka nico gihe habaye no gwaruka gwishira utwara amada hariya mu karere ico gihe kwere habaye iki n'abakobwa benshi baratwara amada yari boom kuko mbo cari gihe ciharaje ibintu vy'amasho si uyu munsi amasho yari menshi cyane kuko cari gihe ca Sadbi Emerisani cari gihe rona Sadbi aba barapere bantuze umurapere wo mu kanyosha Fabilov ariko ararapa bikomeye ko badugiye bagerokiye gihe bako baraduga Sadbi yaba mu kanyosha Emerisani Fabilov ba PUBG abantu nkabo sasa mu kanyosha mwe mufise gengi kaze kwe amasho yari menshi cyane yari impa iremereye rero iyo migwi witwa White Ship n'uwitwa New Vamps bahuriye mu kirori y'abari faye nibuka ko naje nigeze kujya iminyororo ndakubitwa urabona gukubitwa none byarageze no kugenda ni minyororo mvuye none wibaza ko New Vamps na White Ship bihuye vyagenda gute bakubitana iminyororo afite bafashe umwe muri bo yabari inkuru y'umubabaro afite twebwe bari muri mo afite je bigeze kumusanga ndiko ndiga ndahantu ku ishuri ndiko ndiga nyene ndiko nda boss okay na boss
sasa baca barambona baraza barantora new vamsi barantwara bashira muri gara ewana bro narari nubu ndayibuka kabisa iminyororo bayigukubita umwe arambara ugwembe nga kuko ari ukuntu bari bafise bambara inzembe nga akaca bifunga araza agiye kuntabura ubu mbafise cicatrice witonde ntuburi kane shati uvuga ngo kane n'umusore mwiza baba barakuriye n'umushatsi ufise igipara ibyo bintu ndavyibuka DICO none nk'aho bari baguhoye iki bavuga ati mu Babylon ibi bintu harimo byo gusoma impapuro n'ikindi baraba new vamps bari bahuye n'umuntu atari muri genge yiwabo barate beef na white shit nanje barambona kenshi ndabarimwe ngendana nabo urumva ewana avuga ati rero uyu tumukubite mpaka Echo gihe harabaye intambara ikomeye kuko jewe barandekuye nk'igihe nasanga abayicishipa bicaye ahandi hano ku garajyara ndababwira ati maze ndari iminyororo hafi gupfa tibabisi zirahaya ngaho hepfo byakweri bari he bari hari nabo bahitana iminyororo baca baraduka babangurukanijwe n'abapolisi zigenge zari zikaze kweri byari bikaze sana kuri RP ya makuru barabivuga sana yegeze imipira baguma bambaye bwati gakwera umugwi biraka imana ishaka baraheze twivire muri white shipper na vamps na new vamps ariko bari abasore cabataje aho bari bundi baza barahindutse bamwe batangiye no kurongora n'abagabo ntibaguma mwirebiye by'iminyororo bameze neza n'abagiye mu Burayi hari habagiye hanze hari abameze neza cyane vraiment hari nabandi bari ku mabisi ku miryango nabo ubona ni oya ndababona nawe nyine imana ibibuke batabare byagenze gute ngo ucureka kuguma aho hantu mu muziki niki wisanga uri muri cinema rero je nayo sumu grand frère aho urumva no wangarutsira unsubira inyuma reka tubasubire gato naca kugira ngo uza gutusanga bije kuri cya kintu kivuga ngo watanguye gute film ambo ariko je sico nabadije mugani mboza kucishura uko kuntu ntari sincishura uko naciwe abajije ariko nahise mu grand frère mvuga ko ari we yanyinjije mu bintu vya film nawe ariko yari muri white ship sasa yarafise uwundi muntu uwo mutipe yamuhanura sana nyuma arabivamwo baja gushinga umugwi uwo mugwi washinze association nyene yo gufashanya baca bashiramo igisata cyo gukina amareresi ibintu by'amateyate okay ewana niko rero kucambwira ewana we none wewe kutaza turaza nawe uzuricara mu bandi sasa ndajayo asero kujayo jari ko ndavuga je sinzo ndaja muri ivyo bintu vyo gutamba byibika reka nigire muri ivyo kuza ndaraba amareresi kuntu bakina ndabibona nyuma ndabikunda nyene n'ivyo baza baratangura kuza barankinisha ariko nyene mashize imbere ku munsi wa mbere ibintu nabakoreye yabahise bavuga ati komeza ntuzusubire guhagarika ibi nuko bagushize kuri set acting baravate bana uyu mupeti yubaho ewana baravuga bati kweri ntuze wongere gusiba grand frère niyagenda atamanukanye bagenda tujanye ni gutyo rero ndaduga 2014 2015 16 gutyo niko ninjiye muri filme mvuye muri vya musique byo gutamba nikini grand frère waracariho ari abyakira gute uko kuba ntamuzi byumvikana ko ushobora kuba warateye imbere kumurusha muri cinema abyakira gute yabonye wa mupeti yaje kwereka abantu bakina amateatro no munsi ariko ari ku musitari muri cinema biramuryohera cyane nyovuga ngo yarahevye ahubwo nawe n'umuririmbyi ari sauza n'umuririmbyi afise indirimbo kuri YouTube Cedro Babanla muze muje yitwa gute kuri YouTube yitwa Cedro Babanla Cedro Babanla Babanla rero ahora nyakuraje cyane ambira ati wabonye nakubwira peti yangu pambana rero urabe ko wovanga ushike kure tubura kibuga waragifasha urimwo kabisa kambira ati aho jewe nageragereje bikanga muri musique parce que muri musique yarapambanye gose akiri ngaha mu Burundi yarapambanye musique cyane ushika naho avuga ati na wapi reka nje
sawa uza kurondera ubuzima ashitse hariya na harabanda aho gushika ino sawa urabona ko nyene nta kintu ariko nyine arabona je nabandanije movie ugati peti yangu wewe kweri ari ntambwe wandushije rero tipambanira aho hantu kabisa kumbure wewe ushobora gushika kure ugasanga uramfashe kuboko nanje nubwo nkora music hamukanduza wow kirumvikana cyane mbo inzira ni ndende tuzobivuga mu kindi kiganiro gisa no gushinga ibishinga ntahe niyo mpamvu hari ibyo tugiye gusimba tutaza kugaruka ko cyane ariko ibyo bakeneye kumva baraza kuvyumva urabandanije nzira yose urakoze ibikorwa uno munsi umugwi urimo kurusa n'abavuze ibikorwa bimwe nk'amagiye mukora vyamenyekanye ari wo Meja TV ni nawe urongo uno munsi n'umugwi uri kuramera nk'uvuga ko ibibazo ko bati bano basore barashoboye bano basore bafise ama talent bano basore bafise physique nziza atiriko ntibariko baratera intambwe ngo bagira hano bategerezwa kugera ikibazo mu mugwi wa Meja TV kiri hega kandi gituma abantu bariko baravuga ngo murashoboye ariko muguma hahandi mbo urazi DICO gushobora ni kimwe ariko no gutobora ni kindi gushobora ni kimwe gutobora ni kindi rero buri kimwe cyose nama ndabivuga buri kimwe cyose kirasaba igihe buri kimwe cyose cyama gisobanurwa n'igihe ushobora kuba uyu munsi ubizi ariko nibisha bisigura ko ucumenyekana nibica bisigura ko utera imbere ngo ni kubera kubizi nami Imana yarakuraganiye ati wowe urabizi nivyo ariko ihangane uzoshika umwaka uyu 2030 nkeneye kare uwo mwaka wo uzodugirako bro niko bigenda nivyo twe dushobora kuba tubizi shobora kuba tumeze uko mubibona ariko igihe kitaragera nta kintu na kimwe kiba rero je sinovuga ngo ni yindi mpamvu iyi niri izi naziriya ahubwo je nizera ko ari gihe kitaragira ariko mwe mwiravye mubona mu mwakoze ibyo mwategezwa gukora biragoye ko twoshobora kwibona cyangwa twitwimenye ariko kubikorwa de dukora abantu babibona nibo batubwira batubwira ati vraiment muriko murabikora neza ariko natwe nitubona ko ari vyiza ahubwo tubona ko ari nyine wapi tumoto wakari wapi nyene kuko niturigira aho twifuza nayo mpamvu rero ivyo tumaze kuvyibona ko bidutera inguvu biduha inguvu nyinshi tugomba ko tugomba gukora mpaka rero mw'ijambo rimwe je navyo tubone uko uravuga navyo mubona mwe mumubona ariko byategeza kugenda niko byategeza kuba bimeze oya ukubirizi ko vyategerezwa kuba bimeze no kuva ari intambwe mushaka gutera nini cyane mugabe ibyo abantu bavuga ati Meja TV umenga ntiba ariko bara vibing uko vyategerezwa ivyo nivyo mwe mutabona uko ni munavyemera oya ku vibing aco wapi you know vibing no vibe kabisa sasa haburi kingi yo vibe ibe uno munsi twagize imana tuna kwakira uri president w'umugwi haraburi kingo mu vibing okay kandi wazi kugira tubishobore tugenda uko kuta vibing ntiwemera ko ari kibazo ntiwemera ko ari ingorane cyane okay iyi ngorane rero tuyirondererehe binashobotse tuyitorera umuti iyi ngorane iri ubundi twegwe nako tutariko turagira sivyo ibikorwa turabikora novuga ko nk'ubu n'amafilme uvuga ko tumaze gushira hanze sha ni menshi aho je nguma ngaruka kuri rya jambo filme zose ushobora kuzisohora strategy zose ukazikora ariko bikanka DICO bikanka ariko nibivuze ko ucika intege urakomeza kuko igikorwa kimwe cyonyene gishobora kuzokuzamura za zindi zose wakora bikanka rero kuvuga ngo impamvu tutariko turavibinga ngo niyi nico nguma ngarukako birava bigora ngo ibi ngo nabiri sha oya nukuri burya ikintu kiza kuguha cyangwa akantu kaza kuguha n'akantu gato gusa aka kamwe konyene je nkunda gutakara kuri Sadbi yagiye asohora imiziki myinshi kera nyinshi kabisa nyinshi cyane ariko biranga nyine ko atobora kandi nyine najya basatibi bajya abantu benshi bazi ngo Sadbi bahereye ngo ku mbene inkuru y'umubabaro ni izi zavuba benshi bazi ngo ahereye hajya Sadbi yarasaguriza mbene Kiko's friends sinza ama group wanaveski cause ari kumwe n'aba PUBG bari kumwe n'aba
hajya Satibe ngo yararapye karahava amarapo Satibe yari umuraperi wa danje ariko urumva kubisanzwe wiwe wari wubakiwe kuri rapa bararapa urumva ariko nyine arakora wapi aravuga ati reka nkore kariyeri solo ariko nze muri R&B naho narakora umuziki umwe uzura ku muzamu kandi reka atari karagira ariko umwe nacagihangange ciwe Kent P baragerageza strategy zose ariko nyine urabona ko baduga buke yego ariko yagiye kumuha nimwe yamudugije paka turabona rero Sabinu naho namwe murindiririye ico kibazo majije mojawe novuga ko turindiriye nyine turindiriye igihe c'Imana ariko ikintu ndiko ndavuga gusa nipfuza nawe ndakwibutse n'abantu bazi urantunga sindiko navuga ko mutari ko muraduka sindiko ndavuga ko ataha muri ko muragera ahubwo muri babantu bavuga ngo murateye ubwoba wumve kano kantu tereko guterana ubwoba kwanyu menga ntibiri ko biravyara inyungu mu buryo biboneka n'abandi bantu bariko baravuga ati muraraba neza uwicwa kandi asa n'uwamaze kubavamwo uno musi atangiye kugira izina riremereye ari hanze y'umugwi gusumba umugwi arimwo kane inzira urimo uraza kwibandanya ko menga ahubwo niyo turufu ijya kuri wewe uvuze inzira ndimwo ushatse kuvuga hari uburyo uri kurakora nkuko menga mu misiza turaza kukubona n'umuntu yigenga yigira mu migwi iyi niriye rimwe na rimwe ugakora ama evra atari nayo muri Major TV mu gihe abo muri Major bandi basigaye uwo menga bo bari hamwe barindire kuza kugaruka kugira mukore hanyuma ukaba uri kuraja ahantu uwo menga izina gitwa Mr Kan rihakwa kuremera gusumba Major TV sinzi nimba uri kurumva kino kintu uraza kubandanya uko kuntu cyangwa urabivamo wisubirire muri Major kujya muba mumeze sometime mwijyamiye hari ahantu ukundi ko ndakora uyu munsi bidahindutse niko nzokwama ahubwo urabaza uti uyu munsi uri gukora gute bagenda bibona bibwira abantu ahubwo uri kurakora gute uyu munsi ndi kandi wo muri Major ndi president wo muri Major ndi muri Major koko ariko nibiri kumbuza kuja gukorera ahandi hantu nibiri kumbuza kuja gukorera ahandi hagiye hatandukanye ngo nuko ndi muri Major ishatse kuvuga iki je sinzova muri Major kugira ngo nje gukorera ahandi hantu ahubwo nzoguma muri Major bandanye kandi nkorera n'ahandi hantu urisire uzobishobora bagenza bawe bazokomeza babyihanganira aho rero hagetse no kuvuga ngo oya bagenzi banje bazovyihanganira bazovyemera kubera nanje bishikiye ako kantu wagira uvuga uretse ni nako kari gutanga amakuru neza nakuntu wakavuga DICO bazovyihanganira kubera nanje umwe muri twe kusanzwe twese turifuza iterambere turifuzanya iterambere umwe muri twe azamutse gusumba abandi ageze hejuru basi azogaruka afashe abasigaye bababuze twe niko twiyubatse niko twubatse niko mubazi ubona babinezererewe kuno kuntu uri kurabamwo sometimes ukagenda ahubwo mbe byagenze gute urabamenyesha urasaba uruhusha canke byubatse gute kuko bahari n'amakuru avuga yuko ngo ugende ngo amafaranga wakoreye handi hantu ugacuyazana mukayagabura kugira ntibashavure urumva ivyo nivyo muri Major ariko ico nzi ico twebwe turafatanye mu nda baranezererewe igenda ryawe wongera ugaruka cyane gose barabinezererewe iyo sohotse bababona ko ari Major isohotse iyo ngiye gukora mu gikorwa ca kanaka barabona ko ni Major usanzwe yongeze hariya nda present umugwi Major ni present nyene mvuga ko ndi mu Major sivyo bivuze ngo rero barabinezererwa kuko nabone iyo baba bagiye yaba Angeli arasohoka akagenda gukinana n'abandi ndavuga ba Sabas bande baremi nice Keve akagenda gasoka kinana handi Keve namubonye menga muri Moria channel muri Moria kuvayo urumva Brighton Vika hari film yinda gomba je Vika ariko Vika ntasohoka cyane nkamwebwe si chance ariko nawe
ntibivuze ko nta kiba kimutangiye. oya nta kiba kimutangiriye. Naho rero urumva iyo twese dusohotse tukagenda aho tuba tugiye dupresenta umugwi Major. Okay. Ni nakoro kandi gutera imbere kwa Major. Okay. Burya twese aho tuzoba turi dupresenta Major, Major nayo izogira agaciro iduge mu biciye muri izo nzira. Rero turabinezerererwa, yaronse opportunity yo kugenda ni bien turavyishimira. Yeah. Mu ma update mesha hari hano hanze yagiye abonekana nuko wamaze no gusinya contract muri 3FA no kuvuga iruhande rwa Fanny Lavine. Hari n'abantu kugeza muri mwanya bibaza yuko wamaze kuba umukinyi wiwe. Bimeze gute? Umukinyi wiwe? Yego, twabonye usinya contract, twarabonye amafoto ku meza n'ikaramu niki. Wasinye nk'umuntu yimukiye yo Burundi canke wasinye mu gikorwa mugire mukorane? No. Nigikorwa tugomba dukorane. Nabwo nasinye nk'umukinyi agiye kuba muri 3FA. Oya, ahubwo nagiye gusinya nk'umuntu agiye gukorana igikorwa na 3FA. Iyo kirangiye agaruka. Kirangiye uzogaruka. Nivyari bimenyerewe cyane ariko ko umuntu abagira kore agasharinda gusinya kuri kibagusinyishije. Nivyari bimenyerewe erega. Ivyo none bimenyerewe hehe? Ivyo vyo kutegirana. Ivyo vyabaye bimenyerewe hehe? Byo gusinya ubwo mukora igikorwa. Nibaza ko byabira handi hanatara mu bindi bihugu. Nkeka. Okay, why not hanaho bitagiye gushika rero? Uyu munsi tuvuge basikari umunsi bitanguye kuza birashitse rero nayo mpamvu rero uyu munsi uko murabibona ni vyitugitangaro namba handi bihari naha bigomba kuhaba. Baguhemvye gute? Ico kibazo nawe kandi kiragutwengeje no. Oya ico nyene ni banga ntabwo ariko uremeza ko wahembwe neza. Yeah, of course nahembwe bien parce que ni gikorwa nagiye gukora nyene nishimiye. Ahubwo kandi inkuru ziri hanze zivuga yuko ngo atani 10 bigeze baguha ahubwo ngo wararanye ibirato kumva yo kugira ukorane na Fanny Lavine. Are you sure? Zozo nizo. Are you sure? For sure 100% ibi bintu byaravuzwe ngo nta nigikoroti kandi bigeze bamu atahubwo yahaswe kuyatanga kumva ko agira akorane filime na Fanny Lavine. Oya izo ni inkuru z'ububeshi z'ubuhimba aho kandi unakubaza aho wayikuye inkuru naho woronka none twabanyamakuru inkuru turonka simaka zibe zanditse mu bitabo kandi reka twe duca mu bantu twumviriza ibyo bavuga twe tuyaga n'abafana tuyaga n'abanaliste n'abakinyi ba filime bwo baragaruka bakatuyagira bo ni jambo rimwe nabwo iyo nkuru ariyo. Okay. Barampemvye sivye ko atari ngombwa ko novuga amahera nahembwe ariko barampemvye amanda aja gukora. Hari indi nyungu canke indi tafari ubona muri career yawe guhura n'umuntu yitwa Fanny Lavine mugakora na film? Neza cyane gose. Fanny ni umwe mu bantu canke mu bakinyi dusanzwe tuzi aha mu Burundi. Reka mvuge muri batatu ba mbere tuvuze filime ndundi agaragara rero gukorana igikorwa nawe nibaza ko urumva ko ni nyungu iragukura akagushikana handi hantu. Of course kandi naco ni kintu cyumvikana. Mwamaranye nibaza umwanya utari muca mu matournage. Wamubonye gute ujya mu mama haba mu buryo akora mu buryo buri professional umubano wiwe n'abantu wamubonye gute nk'umuntu mwara kuvuga ati nyagira gace kuri Fanny Lavine nk'umuntu mwamaranye umwanya mu bikoko? Fanny Lavine ahubwo ameze neza niyo mpamvu wari umutwaye Noraske shaho nibutse ijya sende niyo mpamvu wageze mu rugo rwiwe wanga wenda kuharara umugani wa ca Kirundi mbona bariko barakwambura intuza reka tuhareke. Ariko byarabaye yego nivyo byarabaye ariko reka nifite buri hanze kiretse nimba ushaka ndayishiremo abantu bayibona. Mbazi kibazo bariko barakwambura intuze mbazi kibazo ariko nushiremo video weraho wowe wexageye ariko dore gatoya ijya image ijya prank mwayiteguye gute byari bimeze gute man? Bo kubisanzwe impamvu barabikoze novuga ko babikoze ku bw'agapinzi parce que nari nabapingishije ndababwira nari nabapinze ndababwira ati ivyo bintu vy'amaprank DJ you cannot prank me nukuri kw'Imana kuri jewe ewana
navyo mwoshobora gukora ewana wapi ati solution kapo ntayuzisha barandahiza bambwe ati are you sure navyo twokora ati nukuri ndabarahiye ati Jackie yakintu murinze mukingurira kikanamfata yego ndashesa amahera numenye ko kamera zatangiye kwaka kumbe baciye barara amajuru bayiprepara baravuga bati reka rero tumwereke ko solution kapo turabateguza atari twatwana vraiment sha none hajya Jesse nabiravye neza hajya bari ko baragukura intuze niki hagire hashe na FANNY cyane wari wavyemeye yari yagukonvince gute wovuga nyene ati nta kundi umugore w'abandi nyene runyuze yihangana oya je urumva yaramamagaye kuri telefone ingo ndatse njitse arambwira kane burya rero hari sene turavyo machine twasanze imeze fo wayactinze fo nabwo atayu sure FANNY yego sawa tinone ikibazo kiri ngico nifuza imbere yuko tujya muri tournage nari nkeneye ko twamanza tukakwereka ukuntu oyacting kugira dushitse hariya betazodutwara umwanya munini wow nibyo nana kimwe nka director w'igikorwa nka nyene filme niwe yumva akeneye igifilme y'ukuniza nyine akeneye ko acting nyereka kuko je mu director ndamwubaha we mu director nyene aba ari cagakiza ari imbere yawe ewana nyene mba ndi munsi yiwe ni wambwira ati kora ukuru namenye ukuntu nanje ndabikora ya rero ni muri uwo mwanya arambwira ati haguruka ndakwereka iyo scene ukuntu ari kuyiki ni scene byasaba ko nza nkamufungurira ibifungo ese niri romantique nkamufungurira ibifungo urumva kabandanya sasa rero ambwira ati wewe ukundaba nyene apana kumva amasoni ibinibiri tunumva ngo baratubonyemo ariko ibyo byose urumva ko yari ibintu bari bapanze yego bari bayipanze bari bazi ibyo bari numva ko scene nayikubise fresh imeze bien sana scene kweri narayimomoye ariko je bikancanga ukuntu bambwira ko scene itagenze nko bifuza kumbe urumva nakantu bari bapanga ukiri kura bifungura rero sasa je ngine ko ndabifunga ndavuga reka tabishasha mbona ari karanyereka bitandukanye n'ivyo nagize canke mbona umenga rekanyereka ibiri hasi y'ivyo nagize sasa ariko nkamuvuga ati ngira ni kubera jya mugabo wiwe Noraske bya niwe ari arafirma ngira gomba banyereke nze nisanzure tireka nkore sasa ndi muri ibi nibona mbona atuguyemo Noraske ndiko ndafu bro uri kwambura ibifungo umugore wiwanje mu nzu yiwanje bro umutima warasimbye kare kidago gabundi nico cakuzanye wana umutima urataruka kwere ndavuga ati wewe terutse nk'uvuga ati uno mu mama ashatse kumfata ku ngufu cyangwa ankoresha abantu bya bintu kwama rubango arabango baprovoka abantu n'iki ngo ugasinyira ibyo usinyira cyangwa ugafatirwa aho hantu je nibaza ko uko bari kuriyumvira afite natanguye akibimbye nambwiye ati oya mubaze ni sene yakaranyereka ubwo nyine nzamona aranyigaramye FANNY oya ngo jengo naciye mbona atangura kugira ibi nibi ngo ahubwo ngo yaratanguye kunyifata kumfatirana urumva ngo kubera warugiye hari indani come on man FANNY vyakweri sasa ariko muri jewe nangura kwibaza umuntu uyu muntu kwera ibi bintu nubona byaranjemo mwanyumwe byaranjemo ikiyumvira kera kutamwa yaje acarasugenda kuko Noraske ninji yari hari araturamukanya ashingira mu cumba nyuma ivyo biraba ariko nyene sinavyitaho rero sinabiha umwanya munini ko navuga ati uyu mama umuntu nk'uyu ibi navyo yoko ati navyo yoko bahuka kwera nubwo ati FANNY vugisha ukuri ivyo navyo nokora ukunyereka scene arambwira ngo oya ngo reka ngo naninde rufise ahubwo kandi wewe kubwiye ngo ufungure man moname reka tureka ahubwo kubigaruka k'ivyo bintu misembara n'umutima n'ubu simbye kandi warahatswe muhungu ntiuza gusanga ari ivyo arambwira ngo ambura ariko rero ujya mwanya tonde urujya mwanya mugakana kandi banze kukiringa mugakana nawe umuti wari wagufasha nibaza uri mu nzu y'umuntu uri mu rugo rw'undi mugabo erega wari watangiye kwambura kandi nimboye bukijya video
watangiye kuzikura. Okay ni wewe basi sivyo wewe kandi mwari muri Salomon ufatiwe ku kintu nk'ico kandi ko nakubona nk'umugabo afata ingingo haje ahantu wari uhaguyemo moname uzurabe n'umukoroneri cyangwa umuntu nyine akomeye gute afati ikanda guha inkuru agakuru gato jewe nigeze kuba ndiko ndiga rukera nigira ahantu bita mu mariba kera mu ishamba bigeze mu manatire yo kwitanganike mu manatire hasi kwitanganika nyene je niyo nakunda kwigira kera nkiciga rero ndiko ndiga gutya ndi mu muyumbati gutya bana sinzi ukuntu nyene ubuye amaso gutya cyabona utuntu nyene ibintu menga ni muzu urumva biko binyiganga gutya ariko urumva ndavyitegereza neza ndaza ndegera nza kubona impuzi manitse n'ibirato biri hirya ni koti yindi ndavuga reka negere neza ndabe ngize gutya amona n'umuntu w'umuvye akuze urumva imodoka yiparitse kumbe nka hariya akana urabona akana k'agakobwa gatoya kakiri gato monami monshe kakiri gato ati baratazaro kuri Tanganyika abirimwo neza cyane sasa cyambona umugabo umwe yariko aragira bavyita gute biya byo afise umuhoro ariko aragira ibitu mu bitoki akwega kurayo ni gututurira ibitoki ndayimubwira acaraza tugenda tujaye nataho nyene mwihende muve ngaho nyene umupapa arajugumira kandi ivyo vyarabaye nukuri kw'Imana no ubibonesha yawe maso gutya urabona gutya umupapa arajugumira aravuga ati ndabinginze mumbwire ico mwifuza cyose ndakibaha iriya modoka irana ni gwanje ndakibaha ariko mumbabarire mu ndeke ndabasavye bro niho nabonye kuguye muri ico kintu abarere rikomeye ni inkuru ariko si urazi ikintu ntayo inkuru ushaka kuvuga ubwo ashaka kuvuga ati niho waromanitse ko menga nta mugabo numwe bicoshikira numinga nuko nari niteze nukuvuga wari kurasigura uburyo ibyo bintu biremereye ahubwo nashatse kuvuga ngo uburyo biguyemwo biba bimaramaje ubura na nguvu ushobora kuronka zo kuvyikura mu ivyo bintu ahubwo uramaramara ukumva nyene ukumva bavyita basi ndabivuge gute ufatiwe mu nzu y'abandi ku mugore wa nanguvu uronka bro oya nta ntiworonka inguvu zo gutera amanyama uba wafashwe je gusa ninashatse kumenya periode dava imbere yuko ushika aho hantu kubera ko utari kuragaragaza nk'umuntu yoronka inguvu zo kumwiyaka burundu kamba ati stop byo bintu ntavyo nshaka ahubwo nawe ukamenga dukoresha ijambo abantu bumva waregeye ndiko akiriko ego mukimwe en fait ni scène ico ni cyambere ni scène sasa iyo scène twayikoze sasa bari gufungura nyene bisanzwe kandi ndani yari yambaye ariko bari gufungura nyene gusa nyene nkafungura igifunguro ariko turabana mu maso byari ibintu bisanzwe kuri jewe parce que numva naje kari ibintu byo kwegza muga kubera baguma wibaza ngo ni scène kumbe byakomeye nyene ni byanya byabirimo iyo byari kuba ari ibintu byo kwexagera navyo nari gukora jewe ndi umuntu yiyubaka nubaha umuntu wari we wese ariko nujya mutamuvuze mwasanze ajya kwitanganyika nawe ujya ariyubaha gusa muri uwo minota vyari bya Jesse nibaza ko yo yiyubaha umuntu amaze kuba yogenda ku mwana nguyu akabikorera mu murima ari uyu n'umuntu aba yiyubaha atirisi yari guto oya ntiyubaha ahubwo mumbabarire cyane karantorose atirisi yari gutuma aje ahantu mu nzu vraiment voilà yari yabuze kwera ahantu mu hotel baza ashobora kugenda ikibabaje usanga nk'uwo mwana yari umuminere uvuga umuminere gusa ikiri munsi y'umuminere ni kiki ni semi harumiwe ahubwo twe twagize uko demi minere bani rihangana turenga abantu wa mugabo yabikenewe ko ibintu nk'ibi ni societe n'ibyo bintu tubango babimenya mugabo namakenga nanje naragize mbonye iriya plan ndafati nahora na misakane nzobimubaza nibaza ko abantu baba baronse umuco bayandi makuru yagiye aravugwa ni yuko ngo wabonekanye uri kumwe n'umugabo yitwa Amedemani nakiza bikanavugwa yuko umwanya n'umwanya mushobora gusinya amasezerano mbere ngo ukaja muri BMT ugasanga Kado Haver iruhande ziwe ya meja wari kuravuga ukayisezerera 100% kane nimba hari ahantu wambeshe kuri no curo duheze umbwiza ukuri ugira uje muri BMT washize ko point d'interrogation ko nabajice uragiye nyene
hafi ya kadora vere mwigumanire ibi vya meja bivuge habara kana bavuga ngo ça appartient à l'histoire igifaransa caranjanye kabisa harabaye ni haba oya icambere amede mwabonekanye muri kumwe uremera ko ino nama yabaye bo ivyo nyine twarabonanye nakubali twarabonanye turapanga mbo n'igikorwa kandi vuba gishobora kuza uguhura kwawe na Amede bya igikorwa tout simplement nabindi byo kuvuga ngo ushobora gusinya muri BMT byo nta bihari baramutse baye gupropose you cannot accept ndi muri major yego birabaho umuntu akava mu mugwa akaja mu wundi none ntabakinyi birirwa baravaza za Inter Domira bakaja muri Barcelona sinzi mama mizo ndabitwenga iyo nkuru uvuze irandyoheye ariko naco nambuzi nkuru yarandyoheye umureyare twicaranye Mr Khan ariko nyine ivyoye nkiri muri major nico shoboka burya major n'umugwi wa Ndeze mpuza bo ungaragaza unshikana ha umbonekesha kuri wewe ndetse n'abandi for sure navuga ko benshi bagiye barambona mu mugwi wa major rero ariko kane ubuvuyemo ukava mu buryo ari bwiza sinumva ko buri gihe byofatwa nk'ubuhemu uzi impamvu bugiye imigwi twatanguriyemo niyo tukirimo niba tukirimo niyo tuzosaziramwo nashaka kumvaje kano kantu ese ni buri gihe nk'ubu uvuye muri major wo kwitwa ubuhemutse mbe uvuze kuva muri major ushase kuvuga gute DICO kuvamo neza ushase kuvuga gute mba numva nk'ubu nkagaruka kavuga ati Jesse nkiri mu mugwi wa Major TV ngiye gukora ku gatwe kiwanje canke mvuye muri Major TV uno munsi ndi under management ya BMT wo buhemutse mbo urumva kwanza nkari muri Major nigenga urumva ko muri BMT ico cyo bari gino gisanzwe cyane yo bari direct kuko ni gukorana n'umugwi nkujya ni ibintu by'icubahiro n'ivy'icubahiro pe n'umugwi tuzi kukomeye ha mu Burundi sha respect n'umugwi ukomeye turawubaha twese respect kuri BMT respect kuri Amede respect kuri Mr Giti meme na Kado n'abantu twubaha rero umugwi nk'uyu kurondeye uzi ko wigenga urinjira mugakorana iki gikorwa warubuze gute none bwaheze ariko kuvuga ko urumva ko nova muri major ninjira muri BMT ni mgitukura iki gikorwa warubuze muri ko murakorana ni filme yiwawe ni yiwabo bimeze gute ni cande oya si yiwanje yego ni yiwabo si yiwanje atari yiwawe bisigura ko ari yundi muntu icaba yundi muntu urumva icibi ya BMT jewe naragiye gukora sinzi gikorwa nyeneco ariko naragiye gukora moyiko wasigwanje ako je naragiye gukora nkorera uwamamagaye waguhamagaye yari Amede Manirakiza ego haro sene warahuriyemo na Kadora Vere mpamvu ndabikubajije ndabigire ko nuko abantu nigeze kubona ama comment menshi baravuga ati burya umuntu yitwa Kadora Vere ahuriye muri scene na Kani yo bari flap byabaye ego imwezi ibiri scene nyinshi twaraho kandi ego kweli Kadora Vere namwakiriye last time namubaza ati ko abantu bavuga kuberanye na Kani how do you see if you guy in love with Dali Jared man ati kuyumva gutejo mubaye muri kumwe mu rukundo arambye ati average kandi n'umusore mwiza tikandi ntaco ndamugaya timuga kuyumva mu rukundo ndi kumwe na Kane kweli sindabibona sindabyumva mbona menga nitwo matchinga ati sino n'umusore w'icitegererezo yo kwifuzwa aka kantu kumva gute bo premier marika manzi ndamushimira kuri ico kintu kuntu yakivuze ko nyene merci Shakado merci beaucoup ikindi ukeneye yaguteye indobo kama rega watewe indobo mu yandi madama kandi nazo mukaba kubwira ngo ujuje byose no kene ariko simbona ko twokundana mbo urumva DICO burya haba hari impamvu sivyo ntuzi impamvu yarabivuze gutyo mugana namubeshe gato rero nasigo yavuga ngo no munsi ngo harujya kubona nk'umu brother ngo mubonekera nka frère wiwe kano nako nyene sindagasiga inyuma kabisa nivyo nanje nagomba ndakubwiye mfete Kado nyene Kado tumaze kuba nyene nk'aba frères et sœurs nyene ariko ibyo mwabibaye gutega Kane ko rimwe rimwe abantu batubesha nk'ubu hari umuziro utuma kweri we na Kado mubaye abakunzi oya Kado
Kado nyene ndamufata nka sister. Kado ni nka sister. Canke nawe ntumwereko. No musto sha oya ivyo navyo navuze ntumbeshere. Ntumbeshere bro. Kado ariko ni nka sister. Umukobwa ari cool. Ameze fresh cyane kweli. Yego kweli. Asha ego bro mchoshingira nawe. Ikindi oya nta ati kirenze isho cyo barusaku sako kame muravyumva nawe mwana uri mu bikorwa byinshi ndibuka muri kumwe muri Save the Date narahaciye hari kirima nziza kabisa mu mashooting yari ameze neza hari n'ikindi gikorwa mudashaka kuvuga ngo mushobora kuba mwarahuriyemwo GTG ariko amakuru aba hari kumbure muzobitubwira hari n'ibindi bikorwa byinshi uri kuraboneka namwo nibaze yuko abantu bo gutegerezamwo ariko usibye byinshi twagiye tuvuga hari handi hantu borindirira Mr Khan nk'umukinyi ariko arakundwa cyane no munsi usibye mu bikorwa ndiko ndabonekamo tubyibutsa abantu kwanza numva ndiko ndavyibagirwa Save the Date urimo iyindi filime ni yahe mbo muri meja ho ni muhira kabisa urupfu rurakuramutsa urupfu ruragutasha ahubwo nyene ndabibutsa bagende kuyiraba bagende barabe ndumugeze kuri party ya kanga tugeze kuri party y'indwi urupfu ruragutasha ndabasabe mugende muyirabe ni film ryoshe cyane nziza vraiment nziza imeze neza ndazi ni washika yukayiraba uragaruka ushimire tubandanye kubera ko uvuze ako kantu kandi nkabanza utabesha cyane imizenda na ipininga barabe muri comment link batwarayo asante sana baturabire no film asante mbayirabe vraiment ni film nziza nziza ituje ariko no matitre mu yakorega kan ngo urupfu ruragutasha gijoro ryo kuwa gatandatu ngo nkumbuye kamariza bambe nkumbuye nikita izina ko ryagumye rinzamo nkumbuye nikita urumva aho dukwiye kukwiga ko izina ryakuje mu cyane oya ndagibutse mvugisha ukuri nukubera ko imbere yo dukora kino kiganiro nahuye n'umuntu yitwa Kamariza numva nyine iryo zina rinyibukije ikintu kubera ko hariho mama wacu yari yitwa nkuko amvuze nka mama wacu we ntavyo menya avukiye mu gisagara ni Mom Dog ndiyo Mom Dog yitwa Kamariza nasha umva nohora n'umuntu yitwa uko akanyibutsa Mom Dog nkamwibagiwe mpamvu kurakoze kudukaranga neko nabati kwerekana ano matitle si mabi ariko numva ari trop sophisticated nimba ruko novu aracanze ukuntu kuyobeye gose moya kura bo novuga ko muri izo titre kwanza umuntu nka Angeli umuntu nka Keve 14 umuntu nka Brighton Vika nka Mr Khan ayo matitre na ruhara bayafisemo ariko ayo matitre uyabaze cyane umuntu yitwa Joachim Anton Joachim Anton ndagusabe ukibike ndamurondere vuba nitwahura umumbarize ico kibazo yego izi titre kuko ni filme yindi na wewe kan utazi impamvu yavyo uzocuyumviraho naje nzocinda cumvira filme yindi gombize dohanje ko gati yirwa titre fils oya shaba izi titre zikura yewe kandi jobo nkayo nayo nyene no itomboza ikindi cyo sinagitoye mafu cha sinibaza aya sinokora ko nabasanga nayise ngo imbwa itukura aya ndabahaye titre abandika amafilime mugende muyakore imbwa itukura umva katovamo oya kovamo ifoko abandi bagakorera ndakabagabiye kandi vraiment sinzoba rihisha na credit ndabahanye mukore filime yitwa imbwa itukura yo ni filime nshashe Joachim Anton ariko DICO so kandi waruvugisha kubana nawe nuko tuba tunabirangije twebwe wa muhungu wana ninda gukumbira numva bidaheza ariko mbabere tuze kongera duhure vuba tuyage n'ibindi byinshi ariko numvise kino ko gigereza hano ufise twinshi ku mutima ariko kamwe canke tubiri duce twimanukira wa mugabo tuve muri no etage hakiri kare bo DICO reka premier mamanze numva umenga kwanza ikintu novuga kamanze nshimira Imana nshimira Imana yo igejeje filme ndundi aha ishimwe rigaruke kuri ndiho kabisa kuko ndibuka kera filme cyari kibazo ku barundi bene wacu filme y'abarundi bayica amazi ku rugero rwo hejuru mukiraba amakarashika ngaye byitwa ngo makarashika bashimureta barahafashe
tukaza mu bihe bya filme zaho mu Rwanda izi ntare z'ingore y'ingore abitwa bangenzi bakanyomvya komedi bariko barakubita nibagaruke tura ukoze filme uri nk'umurundi avuga ategeza kuri izo si filme umuntu wenyene yabanyaganyeje kijya gihe yari mugisha yakoze filme kabisa ajya no mu legend turamubaha kabisa rero uyu munsi Imana yarabikoze filme ndundi reka mvuga ati Imana yarabikoze irakundisha abene gihugu abarundi gukunda ivyo waba irakundisha filme ndundi irabakundisha ibikorwa byabo reka nshimire kandi rero n'abene gihugu abarundi muri rusangi mwese no kuri respect mwubaho ubundi tutabafise naco twokora no kuri ndabashimira ukuntu mudutera intege ukuntu ubu dukoze igikorwa ewana mukira bakubwinshi ahubwo ibikorwa by'ahandi mukavyegeza kure nkuko mwegeza kure ibikorwa byacu uyu munsi mwegeza kure ibikorwa by'ahandi ariko mukaraba ibikorwa by'abana bo muhira ivyo ndabubahira respect ni ikintu nyene numva kahongeze hose no shobora kugishimira cyane gose nawe rero ndagushimira nyakubaho amen Imana ibihimbarizwe cyane kumba nanje nza mu mashimwe yabo mushimira no kuvuga ngo yarangize igikoresho nitaba umuhamagaro ndemerera nkoresha sinzi ko arumvise rino jambo mvugire ngo amen nyinshi cyane DICO ndagushimira urumwe mu bantu bariko bashira inguvu nyinshi cyane kugira ngo filme ndundi ishike kure. Thank you my brother, thank you. Cyane aryohewe ikintu Abeli yakoze. umusaza mane yarayampaye intuzi nego kwe kiya kintu carandyoheye ndi mu ntebe nguma ntwenga ndyohewe umusaza yarabikoze mugabo rero muze mubabwira bashireko n'utu envelope turashaka marundi ico kintu ariko nyine ni buke DICO ni buke uzote babishika ariko umuntu arenza guha stage nka kujya gushimira imbere y'abantu jewe bisumba Vox yari yiwe yari kungabira yego carankoze ku mutima kintu carandyoheye ku buryo umuntu twa twicaranye yaravuze ati uriko twenga iki yego kweri nabwo ati ndaryohewe vraiment kane mbona aho bukera nawe uzompa certificate wana je kweri DICO oya simvuge byinshi kanihorere kweri kabese reka more ariko tu Imana ibinkundiye no kuri kweri no gikora nabandi bose nabandi bariko babigira nk'uruhara bagira ingufu yego kweri DICO wewe ndagushimiye nabandi bose kandi bariko baragerageza guteza imbere filme ndo respect mwubahe cyane natwe kandi tugerageze gushiramo ingufu kugira turaye kutoshikana filme kure cyane ego kindi cyanyuma filme urupfu ruragutasha ndasubiye uragarutse ku rupfu ruragutasha ndayigarutse kandi je ndacakeneye kwibera ku isi ibintu by'urupfu mvuga mwawe kandi sindarongora kandi je sinahise mu inzira nk'iyamwege muvango ntabikwe banza muri ibintu kuruko mukorende DICO nibiki wewe erega iyo tuvuze urupfu nizigura ko rugushikiriye wabanyira n'ubwo naruvuga none tukwankira kugumva ikiruhare rujya kandi gawitonde haje bavuga ngo urupfu si rubi n'intumwa y'Imana urupfu si rubi bro nako narinze ko urupfu ari intumwa sorry naenda guceye muri kora bibotsa ati urupfu ruragutasha bagende bayirabe mushike muri Major TV umuntu amaze gukora subscribe kuri Major TV ndamushimiye ariko ubwire mugenzi wawe n'amatara yikora nawe akore subscribe kuri Major TV ama muyikurikirane ni film urupfu ruragutasha irikiraryohera abantu ndetse nawe rero shika muri ubwo buryohe wiyumvire avuga ngo namajambo gusa ariko shika uzovyibonera ariko bazoronka igishinga nayo ciza ndazi bazobikunda nkuko uri kurabivuga kubera ko muramaze no kuvyerekana yuko Major TV ni bamwe mu bantu bandika neza ni bamwe mu bantu bakora ibikorwa vyiza ni bamwe mu bantu bitondera ibikorwa bafise n'abakinyi beza bibihe vyose bakabikora neza kandi ndagushimira cyane again and again wari mugisha kubana nawe nizere ko for the next ni kwa guhamagara urabanguka tubandanye twigishe biciye muri zino nzira DICO we nawe umuntu uhamagara ngo areke kubanguka jero ndi tayari gihe uzosubira kunkenera ndi prêt no kwitaba ubutumire bwawe nzoba mpari igihe cyose ndabigusezeraniye ndetse ndanabibutse namwe abafanzi bacu
Mr. Kane Facebook page murabe mukore follow TikTok nuko IG nayo nuko muze murabe mudushigikire merci beaucoup. Wow, wabwire mugenzi we yuko ibintu bimeze neza muri cinema biriko biragenda neza abakinyi biyongera gose turabakunda cyane wherever you are. Ciao ciao. DICO Entertainment.